ibikorwa bifatiye kuco twita mu gifaransa contrôle citoyen de l'action publique, ni ukuvuga ingene abenegihugu bashobora gukurikirana ibijanye n'ingene ubuzima bw'igihugu bwifashe. Mugabo hose vyaragaragaye yuko ugukurikirana ingene amafaranga ya leta atozwa n'ingene akoreshwa niwo mutima. Nijya demokrasi bavuga ababizi, demokrasi ntwari rusange canke ntwari ibereye ihagararaho. Amahera ingene ariko aratozwa n'ingene akoreshwa ni ikintu gihambaye cane. Ikigira kabiri, uravye ibihe igihugu cacu kirimo mu vy'ubutunzi, murazi ko bitoroshe. Haravuga ivy'iduga ry'ibiciro, haravuga ivy'agashomeri, haravuga ubukene, haravuga ivy'amafaranga y'agaciro, ibintu vyinshi vyankenerwa biboneka buhoro buhoro bigoranye, ivyo by'ibitoro niki byose bikerekana ko igihugu cacu gifise ingorane z'ubutunzi kandi bigaragara. Mugabo izo ngorane rero iyo habaye neza itunganya amafaranga leta ikoreshwa mu migambi, mu gutoza amahera neza, kuyakoresha mu muco, bizana akarusho. Ati kubera iki? Ubwa mbere ho abatanga kori barumva ko banonokewe. Utanga ikori uzi ko rikugarukaho kandi ukabibona, ni ikintu ciza cyane. Burya ahantu henshi ibi by'amafraude canke ibintu by'abantu basanga ikori biba kubera iki? Usanga umengo hari uruhome hagati yo gutanga ikori no kubona ico ririko rirakora. Aha mu Burundi rero womengo bapaje kwaka ikori, umengo n'umuntu aje kukugora uritange ugikura ariko arakugora ntuzi bikurikira. Abamaze kuyatoza nabo womengo bayashikiriye boyitiranya n'amahera yo muhira iwabo, ingene bayakoresha kugira bakontorogwe, ugaca usanga na kaga. Ibyo ruca umengo wa muntu atangiye ko aravuga ati jewe ngize Imana nanje nkacisha hirya nzoba ntombeye, kuko nujya agiye kuyatoza nta raporo amasinzi nico yakoresha. Mbona biyubakira amazu canke mbona bagira ibi nibi navyo nzi ayo mahera ndiko ndaca mw'ibarabara kumbure ritameze neza, abarimu canke amashuri mbona bitameze neza, agaca yumva umengo ivyo biramwo kumbure kubera bitaciye mu muco. Yavyaciye mu muco yotahura ibi na biri. Iyo rero iyo ngendo yabonetse, gutanga ikori biriyongera mu gihugu, amahera leta ikayatoza neza. Igikurikira nuko nayo kuyatunganya neza, nico kintu ca mbere ciza, kuko mu gifaransa bavuga ati il n'y a pas de plus bon pour un pauvre que de gérer rationnellement le pékila. Nukuvuga nta kintu ciza nko kumukene no kumenya gutunganya neza ivyiwe mu gihe hari umukene. Ica gatatu ya indi avantage ni confiance, nukuvuga icizere abantu bafashe igihugu, aba partenaire bo hanze bagirira igihugu. Tuzeruke rero ntagire uwimvira ko Burundi buzoba muri zingwane z'ubutunzi ari bwonyene bwiyugaranye. Nta gihugu kwisi byagenze gutya. Je turabimenya nyimba turiko turabona ibihugu biteye imbere, tukabona nk'ibihugu byo muri Aziya, Ubushinwa, Ubuyapani, bijya vya Korea du Sud canke nani Korea y'Epfo. Nta gihugu cateye imbere kitugurutse, kitiyuguruye ku bandi. Ntibikunda iyo nzira ni ngombwa. Urumva rero mu byo gukoresha amafaranga neza ya leta, transparence budgetaire ngene ko biri mu bintu bifasha igihugu. Ico gituma rero ubona ati ibigo vya bibanye nkuru y'isi yose abafasha Burundi, ico kintu baragihagararako cyane. Nitokwirirwa turabivuga tuvuze tuti nk'ibiheruka gushika, ugasanga haranga amafaranga yari yateguye kuba ama projet aha na hari, ukumva ngo yarasubiye inyuma canke ntiyakoreshejwe ku gihugu gikenye nk'u Burundi. Urumva nawe urashaka guca wibaza ati none nk'ivyo bintu kugira bidushikire turakenye, nk'umwana ubwiwe turashonje, indya ziri ngaho bikanka kwa zirya, umwana avuga ko ashonje, mbwa byose wabiteretse imbere yiwe. Urumva ni kibazo. None ivyo bihagarara gute? Ni kibazo rero ku gihugu, bihagarara gute? Hanyuma rero turavuga tuti uwo muco tushaka kukomera cyane wo guhindura mu bintu mu gihugu, tugaterera leta. Igira gatatu nuko biba byifashe gute?
ingene byifashe mu Burundi twofatira kwisuzuma ku masuzuma abiri. Hariho isuzuma ririko riraba haheruka gushikiza icegeranyo mfata kibanza ryitwa PIFA riraba ubunenge n'inguvu igihugu kiba gifise mu gutunganya amahera ya leta, hanyuma kigaheza kikitunganya. Ni nk'umuntu yokutwara kugirisha examen general, hanga gutuma tigenda ugirishe control general urabe ko igitigu amahaha yawe canke n'ibingene bifasha haye mufate ingingo na leta muri izo ngeno z'ingene amafaranga atunganywa. Iyo suzuma rirabaho ryarabaye rero harashikirizwa icegeranyo mfata kibanza, mugabo uri kurabikurikira ukaraba utunenge n'iki impinga iracari ndende. Turabarundi ngaha ntiduhishanye, maze kubona igihugu cawe bavuga bati uburundi baracafise intambwe mu kugene butunganya imigambi projet d'investissement, ingene bumenya ingene bayiprioriza iya nkenerwa gusumba iyindi, ingene bayigirira evaluation, ingene bayikurikirana. Ati ni kibazo umva nk'ivyo ubibonye ugaca bibuka gushika bijanye ni banki nkuru y'isi yose, urumva yuko agahinda igihugu durakenye, mugabo turacafise intambwe ndende mu gutunganya ya migambi y'iterambere no kumenya ikenewe gusumba iyindi, kuko ntuswatanisha no kumenya iyoje imbere n'ingene yokurikiranwa n'ingene uzosuzuma ko yagiye mu ngiro n'amaraporo uzotanga n'isuzuma ry'ingene amafaranga yakoreshejwe. Mu Burundi mengo turafise umuco wuko mengo uri kurakoresha ibintu ushaka bakontorora, muga ku ivyo bari nk'amahera yo by'iwawe naho nyene mu muryango ntibabura ico bakubaza. Nico gitwa tuvuga tuti ni kontororwa rikomeye birakwiye kuzariraba. Birabaje nko mu Burundi kubona tugeze nko ku gihe n'amahera bayanditse mu kigega ca leta ata buryo buhari bwo kuja gukontorora nyimba ari ishuri ryo kubakwa hanaka, nyimba ari bitaro byari kubakwa, harabuze iyo suivi yo kuvuga tuti mbega ibyo bitaro vyubatswe bimeze gute, vyubatswe ryari, amahera yarasohotse akwiye. Urumva isuzuma ry'ingene amafaranga leta ikoresha mu Burundi racafise utunenge twinshi, tutibagiwe rero nabijya by'amasoko ya leta cyane. Hanyuma irindi barura ryabaye niryo bita IBP, ni kigo mpuzamakungu kiza kiraha amanota ibihugu kubijanye n'ingene amafaranga akoreshwa mu muco. Ico kigo rero gifatira ku bintu bitatu: hariho transparence budgetaire, no kuvuga ingene leta isohora amadokuma yerekana ingene ikoresha amahera, hakaba n'ingene abanyagihugu binjizwa mu kurikira vya leta, participation du public, n'ingene ikontororwa riba. Urumva aho hose usanga dufise amanota make cyane, sinokwirirwa ndayavuga mugabo ni make, kandi ugasanga turi muri banza by'inyuma, kandi iryo suzuma riba uko umwaka utashe. Urumva rero ivyo bibanza byo kuja inyuma mu gukoresha amahera neza ya leta ntivyohaguma, kandi igihugu cacu dushaka ko kiva mu bukene, kandi tubona ko ubwo bukene buhari. Hanyuma rero uno munsi rero twahagaze kuki cyane muri izo ivyo bintu bitatu bafatirako: participation du public, nukuvuga ingene abarundi abanyagihugu abene igihugu canke ababaserukira bashobora gukurikirana ingene amafaranga leta ikoreshwa, ingene leta izira ikora mu muco igasohora amaraporo, nubukavuga tuti ya budget leta ikoresha turayibona kuri site. Baravuga rero nk'amadokima 8 yerekana ko leta itegeza kuba iri kirerekana mu muco. Baravuga bati ico bita nka rapport préalable oblige, aha mu Burundi bakunda kwita ko ari exposé des motifs. Baravuga tuti none kumenya ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe, none nk'uyu yarasohotse, ngiyo rero dokima bwiza kuba yarasohotse twarayiboye muri leta, baragiye mu nama nshinga amateka kuyerekana. Hari ico bita projet de budget de l'exécutif, integuro y'amafaranga leta izokoresha. Mu bisanzwe nk'irya nayo nyene isohoka kare, abantu bakayimenya kare, uko ni uburyo bwo guterera. Bayikunyegeje ikazoza gusokoroka vyaraheze, none wumva twebwe abikorera utwabo bashobora gufatira. Hariho n'indi bita budget citoyen,
agatabo igitabo ca budget citoyen gituma umuntu amenya mu kirundi imigambi leta izokora. Ivyo byose rero ntibiraja ku rugero rwiza n'amaraporo agenda arasohoka hagati mu mwaka mbwa nk'ubu turavuga tuti ico bita exposé des motifs, ico bita nukuvuga ingene ubutunzi bwifashe n'ivyoje imbere, ivyo byategeza kwa bisohoka bikaja no muri amashinga amateka abantu tukabimenya. Iyo ntegura iri kiraba ikisohoka hakiri kare kugira abantu bagira ico bayivuzeko, tumenye ama priority, kubera ko ikibagize ngombwa kandi tubona ibindi dukenye. Kubera ko inkuno mwaka mutovuga muti aya mazi akunda gucika ibujumbura, aya matara nibiki, reka turamplace rezo d'installation y'amazi n'amatara kubera ishaje, nk'icyo kikaba priority tukakibona kandi kikazokogwa. Mugabo byo ntihaduka izindi project zitazi ukazobona ziraje mbere ugasanga no muri budget ntuzibonamwo, kuko ni vyinshi. None ufise amahera tuzokoresha mukabona hariko harubakwa ikintu mbwa bagenda muri budget ntukibonemwo, uvuga none ayo mahera biko bigenda gute? Ni wa muco nyene, ni kibazo. Kandi ivyo rero barabihagararako cyane. Ivyo rero nivyo bizotuma rero tubohoka, nivyo bizotuma tubohoka abantu bagahindura ingendo. Abaho muri leta twarabateye akamwe tubandanye iki gihugu tudahinduye ingendo, abatorongo badahinduye ingendo, twese tugahindura ingendo ikizovayo na cyane gukora mu muco. Urumva rero aho harahambaye cyane. Ayo manota rero ko ari market uko turimvira no munsi rero twe dushaka guhagarara gute, ni gute none participation du public yokomera. Abo bene igihugu bavugwa ni bane mu bisaba, abo bavugwa bene igihugu bundi bari mu mitigiri ine, ni société civile abanyagihugu, mugabo humvemwo n'abikorera utwabo secteur privé, nibo batanga ikori ryinshi, nibo bakenera ama infrastructure. Ndanezerewe cyane no kubona umwe mu bikorera utwabo kumenga yashuye gushika ngaha, nibo batanga amakori menshi, sinzi ko ari ico mbeshemwe, bari no mu bakenera ama infrastructure nego naho natwe tuyakenera, nibo bakenera umuyaga nkuba kugira abagura ibikorwa, nibo bakenera za fibre optique kugira internet zigende neza, nibo bakenera ikibuga c'indege ciza, nibo bakenera amabarabara meza kugira ibidanaza bimwe binyuragiranwa, nibo bakenera ibinabiriya. None turiko tubikora gute? Ya makori yabo nagacagwira leta negashobora gukora ibikorwa, hagacaba rero n'abamenyesha makuru. N'amenyesha makuru mudafashije bavuze ikintu ca transparence canke ngo abantu kugira bamenye ibikorwa, abamenyesha makuru mutarimwo umva vyo ukunda gute? Ntajo iyo nyabuni abakane nabari mu byo bita institution de recherche académique, abashakashatsi na umva za université na ba professeur umva bari ngaha, hariho za CUDES, aha tuvuza abaserukira abandi n'amasendika, sendika y'abaganga, sendika y'abarimu, nabo nyene barakenera kwa tuti hamwe twumva bavuga ngo twongere cyane tugire gute, eske babikura amahera leta bari kategwa mu muco, zijya nduru zo kuvuga tuti aya ntimuduhaye byoja ku muco nitwobara tuti arahari canke ntahari. Iyo bitari mu muco umengo hari ico bakuryanye, ucumengo leta hari iki turyanye. Bigiye mu muco twovuga tuti bimeze uko, turabona ko ibintu biko bigenda neza, nico bakubwira ati kirindire ukakirindira. None tutaduze twese ngo dufashanye abantu muri leta bakumva yuko gushira umuco w'amafaranga ya leta ari ikintu gihambaye, ntidushobora gukira. Aha rero dushaka yuko iyo mice ine, hanyuma abaseruka inzego za leta nabo dushaka nahe ma ministeri niyaje ntuze, hariho ibigo vya leta nka bya bira amasoko ya leta za autorité de régulation, hariho za cour des comptes, hariho sentare ijeje kurera amatungo ya leta, hariho za IGE, inspection générale de l'État. Aho bose n'abantu bashobora bagira ico bafasha, aho bose turashaka ko twogira urunani. None aya mafaranga sa y'igihugu sigwacu, tugira urunani ubushiranganji bw'iterambere n'amafaranga ya leta nabwo bwugururira abantu. Bureke kumva yuko umengo hajya ni nakanywa babo, oya nta kanywa babo kahari, nayo igihugu ni natwe tume tuti mbega amashirahamwe akora mu vya santé ya société civile, mbega akora mu burimyi n'ubworozi, arashobora gukorana n'abandi
nivyo rero dushaka gushika arashaka gukora n'ama ministère sectoriel nk'ama bijanye mu bikorwa bimwe bimwe nivyo dushaka gushikako siriwe ndarandira rero kwaganda ndabumvishe neza ico dushaka hanyuma nuko dushaka yuko n'inama iheze haduca habandanya urunani guko makomite twoshiraho yuko tukoza turabikurikiranira hafi ku rwego rushimishije kandi duhire duhishije n'abategetsi ubunyi baravyumva ariko barabishira mu ngiro turahateye n'intege mbere kandi umushikiranganje w'ikigega ca leta kubera tubona ariko arazana amahinduka muri ubwo bushikiranganje turabibona izo evaluation ziriko ziraba ingene byo ariko biratunganywa kumbere nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingovyi mugabo intango ni nziza ndabona yuko hariko haraba amahinduka murakoze.